Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Bana b'Imana, uno munsi hari amajambo tugiye gusabikanya dusanga muri Bibiliya. Turayasanga mu Njiri ya Luka ku kigabane cyaho cya 17 kuva ku karongo ka 20 gushika ku ka 24, duce tuja no muri Matayo ku kigabane cyaho cya 20 kuva kuri 26 na 27. Bivanye n'ibihe bitoroshe novuga turimo, canke ibihe byo kuzungagirika umuntu ntabone ukwemera kwiwaho guhagaze. Imana iduhe kubitahura cyane. Niyo mpamvu rero aya majambo tugiye kuyasabikanya kugira bamwe tuze turakeburana, twitondere igihe turimo. Reka turabe muri Luka 17, haravuga ngo umuzo w'ubwami bw'Imana. Abafarizayo bamubajije igihe ubwami bw'Imana buzozira. Yezu arabishura ati, ubwami bw'Imana ntibuzanana ibimenyetso biboneka ngo bavuge ngo buri aha canke ngo buri hariya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Isango ry'umwana w'umuntu. Abwira rero abigishwa biwe ati, hazoza igihe muzokwipfuza kubona umunsi w'umwana w'umuntu, niyo woba n'umwe ntimubone. Bazobabwira bati, nguriya, canke bati, nguwu. Ntimuze mujeyo, ntimuze mubakurikire. Nk'uko umuravyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukaboneka ku rundi ruhande, uko niko umwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aha ni muri Luka, turaja no muri Matayo. Bana b'Imana rero, igituma numva uyu munsi nagumye ngoberwa kumva ko twosabikanya aya majambo. Uyu munsi ndiko ndategura iri jambo ry'Imana ni ku munsi wa Mungu. Tukaba tuzi ko iyi tariki abari mu Rwanda bamwe biteguye ko haza kwimikwa umupapa. Rero jewe ndafise abagenzi mu Rwanda, ndafise abagenzi mu bihugu bitandukanye, mugabo ntituri kubyumva kimwe, kandi bamwe twarashavuraniye. Mbega bamwe bumva ko ntariko ndakurikira abo bantu bitwa batowe bari mu Rwanda, bari no mu bihugu byo hanze hari abariyo, bumva ko umenga naramenje, bumva mbega ibintu bimeze nk'ibyacanganye. Ariko bana b'Imana, abafise amazinda nk'uku kwanje, iri jambo ry'Imana riravuga ngo umuzo w'ubwami bw'Imana. Kuri 20 haravuga ngo abafarizayo bamubajije igihe ubwami bw'Imana buzozira. Yezu arabishura ati, ubwo abo n'abafarizayo bari bafise ibibazo, biyumvira ingene ubwami bw'Imana buzoza, hama ibintu byo mw'isi bikarangira. Ubwami bw'Imana ntibuzanana ibimenyetso biboneka. Ubwo ni Yezu abishurira 21 hakavuga ngo bavuge ngo buri aha. Yezu ariko arababwira ati, ubwami bw'Imana ntibuzanana ibimenyetso biboneka ngo bavuge ngo buri aha canke ngo buri hariya. Aha rero ni kwitondera kugira ntituzoze turajana nyabahururu, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Mu yindi mvugo, ubwami bw'Imana buri muri twebwe, kuko Yezu Kristu yatwigishije ko urukundo, gukundana, kubahana, gukunda Yezu Kristu, ubwo ari bwo bwami bw'Imana buri muri wewe, buri muri jewe,
bivanye n'inyifato wifata, bivanye n'ukuntu witwara mu iyi si, bivanye n'ukuntu baniye abandi. Imana iduhe kubitahura cyane. Tukagenda kuri 22 hari umutwe w'ijambo uvuga ngo isango ry'umwana w'umuntu. 22 haravuga ngo abwira rero abigishwa biwe ati hazoza igihe muzokwipfuza kubona umunsi w'umwana w'umuntu niyo woba n'umwe ntimubone. Ubwo Yezu abwira abigishwa biwe ayo majambo ko hazogera igihe baza bipfuza kubona isango ry'umwana w'umuntu. Ariko ntitwiyibagize ko hejuru twabonye ko abafarizayo bamubajije igihe ubwami bw'Imana buzozira. Rero Yezu Kristo n'abigishwa biwe ariko arabasigurira n'ibintu ingene bizoza biragenda, uko bizoza biragenda ngaha mw'isi. 23 hakavuga ngo bazobabwira bati ehe nguriya. Bana b'Imana ngo bazobabwira ngo ehe nguriya canke bati ehe nguwu. Ntimuze mujeyo, ntimuze mubakurikire. Nkiparitsa rero bana b'Imana, abantu b'abagenzi banje murandungikira amawodiyo yabo bantu bitwa batowe mu Rwanda uyu munsi, canke se kuko audio canke video zizoshika ku munsi wa mbere canke ku wa kabiri. Ndumva ko mu Rwanda abantu bitwa batowe ngo bazoba bimitse nyimba ari umupapa. Bana b'Imana, ako ni nk'akajagari kaba kariko karatera muri Eklezia Gatolika. Bagenzi banje, cuti zanje, ndazi ko aya ma audio ndiko ndavuga canke y'inyigisho, ndazi ko bamwe muzonyiyumvira nabi, muzofata nabi, ariko jewe ukwemera kwanje nukuri, kandi nzohagikisha izi nyigisho ndazirungikiye namwe mwama mundungikira ayo ma audio nizo nkuru zabo bantu batowe. Jewe ukwemera kwanje aho kuri ntabwo nkurikiza ibyo Yezu Kristo yatubwiye. Yezu wenyene yavuze ati nimuzoze murumvira abo bantu ngo mubakurikire. Hazoza bavuga ngo ubwami bw'Imana buri hariya, ntimuze mujeyo. Ubwami bw'Imana buraha, ntimuze mujeyo. None bana b'Imana, ubwo koko twemeze ko neza na neza mu Rwanda ariho hagiye Yezu yabwiye Petero canke yatubwiye ko Petero azomwubaka ko Eklezia yiwe n'ingabo za Satani ko zitazoyinyiganyiza. Uharuye imyaka ihaciye, n'abapapa bagenda barakurikirana ku ntebe ya Petero. Mwebwe muriko muravyiyumvira neza, murumva neza kabisa ko Yezu yokwemera agashinga uwundi mupapa ngaho mu Rwanda kweri. Nyimba rero ariko mwebwe muvyemera, je rero siko ndiko ndavyemera, numva muri jewe ntandukanye namwe. Rero tuze turubahana, we kumbure mu kwemera kwacu, ariko uko mubamwe munyumvira impungenge ko ntariko ndabakurikira, ahubwo nanje ndabumvira impungenge ko muriko murazimira. Ego kabisa. Uwo muntu kuvuga ngo ujya mu papa agiye kwimikwa ntazopfa, ngo Yezu ngo aje kwima ingoma yiwe ngaho mu Rwanda, ngo niho aze kwima, ngo habe nyimba ngo ubutabera niki, ni byinshi kubifata mu mutwe birangora. Mugabo bana b'Imana, ubu nyene mwibaza ko Yezu azova mu ijuru akaza mu Rwanda akaba ariho nyene atwarira isi yose? Imana iduhe kubitahura cyane. Mu by'ukuri amaudio mwama mumpanama ndayumviritsa, nabijya ujya nyimba ari umukobwa yitwa nde, nyimba ari umumama, babiri mwambwiye ko bariko barabonekegwa nyuma akavuga ngo rijewe Yezu ndabivuze. Bijya byose ndabyumviriza, mugabo by'ukuri jewe ntabwo ndabiha agaciro pe. Kubera iki?
njewe nkurikiza ibyo Bibiliya yatwigishije kandi ndemera amabonekerwa arabaho, ndemera ko buvugishwa burabaho, mugabo ibyo jewe ntabwo ndiko ndavyemera kubera ko Yezu yavuze ati muze mugabe. Reka tubandanye kuri 24 havuga ngo nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukaboneka ku rundi ruhande, uko niko umwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Ngo uko umurabyo, twese turazi umurabyo, uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukawubonera ahandi, ngo niko na Yezu azoza. Icyo twiteguye mu isi ni uko tuzi ko umwanya uwo ari wo wose Yezu azokubita inzamba atware abamwizeye, abamukorera by'ukuri, kandi azokubita inzamba abapfuye bizeye bazozuka. Nyimba bamwe muri twebwe tuzoba twarapfuye, Yezu nubu arashobora kuza agatwara ishengero nkiriho cyangwa ikiriho. Ikihari nuko twebwe twama witeguye ati ninapfa ngende muri paradizo. Ni Yezu yakubita inzamba njane na Yezu. Ariko by'ukuri ibyo bintu byo kuvuga ngo Yezu araje mu Rwanda, yima ingoma yiwe mu Rwanda bari hayimikira, ngo bana b'Imana, nukuri jewe ababyemera mu byemere, mugabo jewe sibyo ndiko ndemera. Je nemeranya nibi biri muri Bibiliya, nibi Yezu Kristu yatubwiye wenyene, yaratugabishije. Rero twiteguye ko umwanya wari wo wose Yezu azokubita inzamba atujane, hanyuma tuze tubane nawe. Ntabwo iyo myaka 1000 Yezu azoza kwicara mu Rwanda, abantu b'Imana. Tuzoba turi ahantu turi kumwe na Yezu muri pratiza ahantu heza. Ariko uko mwebwe mubivuga, nyimba azoba yaje no ntabwo iyo ngome y'imyaka 1000 izoba iri ngaho mu Rwanda canke mu Burundi canke mu bihugu biteye imbere. Oya, Yezu we warafise ko azobigenza, mugabo uko mwebwe muriko murabivuga siko bimeze, siko bimeze. Imana iduhe gutahura cyane. Reka tuje rero no muri Matayo kuri 24 ku karongo kaho ka 26 na 27 haravuga ngo umwana w'umuntu ntazoza gwihishwe. Ngo umwana w'umuntu ntazoja gwihishwe, Yezu ntazoza gwihishwe. Nihagira ubabwira ati ehe Kristu ari mu gahinga. Bana b'Imana tukiri ngaha ngo ehe Kristu ari mu gahinga, abantu benshi birirwa mu mashamba. Hari nabo nama mbona bapfiriyeyo ngo niyo bagiye guhigira Yezu. Ariko umugenza warakubwira ngo tugende ngo hanaha ngo niyo Yezu ari, wowe ukabirigiza ugiye mu ishamba ngo ugiye guhigirayo Yezu. Yezu Kristo ari none ntitwabonye ngo ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Yezu wenyene yibwiriye abantu uti ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Kandi Yezu yabwiye wa mugore wo mu Samariya kuri ryariba, amubwira ngo hagezaho umuntu asengera Imana muri mwemu mu mutima wiwe, naho atoba yavuze ngo agiye kuri usengero hariya, we urasenga Imana ikakumva. Rero kuva muhira ukagenda mu gahinga ugakambikayo ngo ugiye guhigirayo Yezu, bimwe hari gihe ugira Imana wenda bigacamwo, mugabo uzuraraba neza koko nyimba biciyemo ari kubera Imana canke se atabindi bintu bibyihishije inyuma. Kuko usibye ko kuvuga kuba ari gutaruka, Bibiliya yonyene iranatubwira, Yezu wenyene yaravuze ati hazoza benshi biyitirira izina ryanje, mbere babe bozimiza n'abatowe bakora ibimenyetso, babe bozimiza n'abatowe. Rero mutagabye nakazi kanyu. Yezu yarabitubwiye. Rero ni gute uti ingoro y'Imana ho wogiye muri chapelle
cyangwa ugende mu rusengero wicare usenge naho wowe uri umwe isengero ziba zugaye usibye ko hariho hamwe usanga ziba zuguruye usibye ko hariho hamwe ziba zugaye bivanye ariko bana b'Imana Yezu Kristu aho uri hose arakumva kandi arakubona rero aravuze ngo ehe Kristu ari mu gahinga ntituze tuje mu gahinga akavuga ngo ntimuze mujeyo ababwiye na hati ehe yinyegeje mu cyumba ahiherereye ntimuze mwemere Yezu aravuze ati niba ababwira ati ehe ari mu cyumba ahiherereye ngo ntimuze mujeyo none bana b'Imana abantu baradutse bariko barababwira ko Yezu ariko arabavugisha bariko barababwira ko Bikira Mariya ariko arabavugisha muriko muriruka uko nuguhiga sinzi ukuntu no bibabwira uko nugutukwemera uko nugusambana mu madini uvaha wiruka amadini yagiye yiyonkora usanga idini yiyonkoye kuri iri rindi yiyonkoye kuri iri Pentecote yacitsemo zitatu Pentecote Gatolika yavyaye zindi Luteri yagiye noneho murumva ko no mu Rwanda bagatolika ubu bagiye kuba ubwoko bungaye noneho ko bagiye kuhimikira na papa n'ikindi kintu ibyo bana b'Imana ibyo nibyo kweri Yezu byo munezera ibyo bintu mwumva Yezu yozana akajagari nkako ako nakajagari bana b'Imana bagenzi mu mpama audio bagenzi mumbwira ati ninje mu batowe byatangwa kuva kera ndazi ko visa bagenzi haheze imyaka irenga 4 cyangwa 5 munsigurira ibyo by'abatowe mumbwira ingene Yezu Kristo abavugisha mumbwira ingene hari nabigeze kuba bambwira ko nkwiye guterera nkashigikira ibiraho byari byatanguye muri uwo mugwi ariko bana b'Imana jewe aho mpagaze nemera Yezu yatubariye nemera ibiri muri Bibiliya kuko ugiye kuraba nyimba kubera abo batowe bavuga ko ngo bariko baraharanira ibintu bimwe ngo abapadiri canke Katolika itashize mu ngiro ku majambo Bikira Mariya yavuze canke ku mabonekerwa Bikira Mariya na Yezu batanze imbere yuko mu Rwanda haba genocide ariko bana b'Imana mugiye kubiraba amajambo je numva baba bariko baravuga yababonekerwa mba numva umenga aratandukanye cyane kuko mu Rwanda imisi yose barasenga kandi ayo majambo ndazi barayazirikana ubwo rero kujya kuntu rero muca muvuga ko Yezu ari agomba ze kuba mu Rwanda igihe nigeze kuba nkurikirana ayo mabonekerwa yo mu Rwanda sinigeze numva ko Bikira Mariya canke Yezu ababwira ko bazoza kuba mu Rwanda rero ibyo nabyo byo kuvuga ngo ujya mu papa wanyu babahaye bagira babahe kwanza baramwimika 2006 gira n'uyu munsi nibaza ko uburyo bwose bijya byose sibyo bana b'Imana bijya byose sibyo abantu bose tuzopfa usibye Yezu wenyene yapfuye akazuka canke yazuye abantu kiriya gihe ariko ya kabisa murabe neza canke se mubibemwo ubwo nyene umwe wese nukwemera kwiwe mugabo murabe ko mutariko muri iyo nkora kuri Eklezia Gatolika muyisebeje canke se munagiye hatariho kandi mwari kuguma mu murongo mwiza mukanasenga kora ibikorwa nyene mukabandanya basi n'uwo mugwi wanyu nkuko n'iyindi migwi muri Gatolika ihari abaklasmatike ingendanyi abajene abauga hari mihari myinshi muri Gatolika namwe wo wari kuba umuhari mukavuga amashapure mugasenga mukagiriki mugabo mutagiye kwerura
ngo mugeraho muriko muragera, kuko nakajagari muriko murazana muri Ekleziya Gatolika. Rero 2:7 haravuga ngo erega ukuza k'umwana w'umuntu kuzomera kurya umurabyo urabiriza mu buseruko ukabonesha mu burengero. Aha no muri Luka twabibonyeyo. Uko rero niko twiteguye kuza kwa Yezu Kristu, twiteguye ko azoza agakubita inzamba ubwo nyine abapfuye bizeye n'abakiriho tukamusanganira akatujana. Ariko ibyo kuvuga ko Yezu azoza mu Rwanda, azoza mu Rwanda agashingaho ihema canke inzu sinzi ngene bizogenda, akaba ariho bana b'Imana oya kabisa murabe neza. Hanyuma rero je ku bagenzi banje ntabwo by'ukuri ndiko ndemeranya namwe, ego murandungikira amaudio kandi ndayumviriza, mubishoboye muzokomeze mundungikire, nzoguma ndayumvirize numva aho mugeze. Mugabo kimwe gusa nuko ibyo bintu sibyo. Twizera ibiri muri Bibiliya, twizera ibyo Yezu Kristu wenyine yagiye avuze. Ibyo bindi bishasha Yezu ntazovuka bushasha. Yezu yaravutse rimwe rizima, byaraheze. Iryo durindiriye nukuza kutujana. Muri Bibiliya harimo byinshi byo Yezu yagiye avuga, iby'intumwa ziwe zagiye zitumenyesha. Ubwo rero ibyo bindi sinibaza kabisa. Mubibemwo mushishoza neza, muze murabe ntibize bihave mwisanga muriko muragendera mu bwije, kandi umukama yari yabahaye kugendera mu muco. Turaza kubandanya muri Luka 17 muri Luka 17 guhera muri 26 tubandanye turaba icyo Yezu Kristu yabandanije kubitubwirako. Mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.